Haleluya. Umuntu wa mbere yubashwe bongo kwe. Ninde yigeze yuba ukagucaho papa wiwe ariko ararira ngo akirize urutoke turanga. Wumvise honyene ko papa yatashe wewe utarashika. Ucutangura kuziyanga ndaca hehe mu kwinjira sivyo? Utuma uhitana indobo yari hanze ukamengura yanuye. Amen. Amen. Kugira gusa ntubonwe mu makosa. Amen. Barabakera. Hari ahantu rero hananiye abagore. Amen. Amen. Ah? Ninde muntu yigize yanka kugira ngo nuko papa yasumye ibijumba? Oya. Amen. Amen. Ninde mugore yanse kugira ngo nuko papa yasumye ibijumba? Kumbe mwese mwarari? Amen. Ninde muntu yanse kugira ngo papa nuko yasumye ibibamba ngo mabya bikeke bibaba mu matama? Ninde yanse kugira ngo nuko papa yasumye imena mutwe? Ninde? Imena mutwe. Zandagara z'Intanzania zimwe bataka kubiharaza. Choho. Ninde yanse kugira ngo nuko papa yasumye biki? Amen. Amen. Ninde yanse kwambara impuzu papa yasumye? Murazi impuzu wa papa basu zari ingutiya. Abanyarwanda bazita ngo kubita ihugu. Ibifise umugozi gusa wo mu nda hasigaye ni rumwanya. Amen. Ubwo rumwanya papa yararuzana ukarujamwe unezerewe sivyo? Kandi ugacusohoka mu bandi kuko wambaye impuzu shashe. Haleluya. Amen. Umugabo arakuzana ikweba ca 30 ugacubanza ukagira ukungo wambora. Ngo ico shira nyoko. Udase ushaka gushira ku mubiri. Haleluya. Amen. Azorinda kadasubiye kukugura ibintu. Amen. Amen. Nta mugore agayica umugabo azanye mwari muzi umuruha abagabo bagira kugira ngo amen. Mwebwe mufungure. Haleluya. Amen. No kugira ngo babende munyare muba mubagirira imbabazi. Amen. Amen. Abantu mwirirwa mu mabarabara bajya abantu bikorera imizigo nta bagore batunze barabafise. Bamwe bigwa bikoreye amabasi mengo ni transivire nta bagore batunze. Baba taxivera amafyigo n'amavya birirwa baranyereza kuri rajya makinga nta bagore batunze. Amen. Woba hakajya akazi karoroshe mwoga kora byoroshe. Amen. Agaca gutahanirasiyo rya 5. Haleluya. Amafyigo yajegeye amavya yatsa umuriro ugaca umubwira ngo jawe niyunzanire. Abagore Imana igire gute? Igire gute? Tubabarire. Amen. Amen. Kandi barindaga kuku rero basha sivyo? Mugwaye ingwara yo gusana nabi. Haleluya. Saka gusana nabi. Saka kwambara nkanabi. Haleluya. Naka Imana yaramuremye neza. Ameumbika kabisa. Haleluya. Amen. Gatushaka ko atayera guconera impuzu ngwigutoke. Amen. Amen. Nawe ibere nirekere idesa senkani kubyara. Amen. Abagore Imana igire gute? Tubabarire. Tubabarire. Tugwize kwimbabazi. Haleluya. Amen. Ufise ikirenge mengo n'icimbaza kimeze gutanga. Amen. Amen. Ugacushaka kwambara karatu nk'akamukana aka wafise akarenge kanganuka. Ibyo yambara byose bigize gute? Biramubera. Wowe ushaka kumera nkawe. Haleluya. Ngo mukana aka mushaka inzobe nkijya gwi ugacuja kugura mu korogo ugacuja gukosora Imana ngo ukeneye gusa Imana igire gute? Amen. Uko Imana yakuremye ni kujya nyene. Abanyarwanda bavuga neza ngo nta nkweti buri yayo. Niyo mpamvu waronse wawe mugabo. Haleluya. Ukamuronka imbere y'umukobwa asobanutse. Haleluya. Umwe nawe uraba ukabwira Imana ati je kuba ndyamana na kabwana ujya muntu akigenda yumye wenyine. Aha amashimwe mwari mukwiye kugira. Amen. Abagabo mubaho turasabira umugisha. Amen. Mubahwe sibyo? Subiza amaso nyumurabe ku mutumbi w'iyuka. Haleluya. Uraba abantu babaye ibyacumi by'itorero bari basobanutse. Icyacumi cy'itorero umuntu akwita imyaka 40 akiri muhira. Icyacumi cy'itorero. Amen. Ntaba yabaye icyacumi. Amen.
subiza inyuma amaso urabe ku mutumbi wanyu. Haleluya. Amen. Wowe bakurongoye utagira na foru. Haleluya. Amen. N'utunyama ngaha twagiye tumaze kumwe ikivuguto. Haleluya. Mugaba amanyama yawe nuwo yateka ntiyoshe. Imana itubabarire. Amen. Twari tugeze ku bintu cyakangaye. Cyakari. Amen. Icyakare. Haleluya. Oya twoheje cyakatatu. Baraba kuvuga se w'umuntu umugabo wawe uzomufate nka so. Haleluya. Icyakane. Amen. Amen. Umugabo wawe uzomufate nk'umugabo. Aha rero harabagora, haranyerera kandi haravuga. Haleluya. Amen. 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 Umugabo wawe se umuhungu wa Matayo. Amen. 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 Kumwe mu bivuga ngo wa muhungu wa Matayo. Haleluya. Si umuhungu wanyu wa Matayo. Numutware. Haleluya. Umwe mu gusezerana wavuze bavuze biti umunsi muragana. Okay, turasubiye inyuma. Umunsi muragana pasitori yavuze ngo mwaracikiye mwese. None umunsi muragana pasitori yavuze ngo umugabo n'umutwe kumbe mwarabyumvise. Amen. Umugabo n'umutwe. Haleluya. Uhagaze uku umugabo ni iki? N'umutwe sibyo? Turabyameza twese ko umugabo ari umutwe. Amen. Nukuvuga ngo umugore ahera hera kwizosi sibyo? Umugore ahera kwizosi. None kugira ngo umutwe uhindukire gutya bigenda gutya. Nizosi rituma umutwe ugira gutya. Amen. Nizosi rituma umutwe uhindukira. Muri kujambo twasomye mu migani 18:22. Uronse umugore abaronse ikintu cyiza. Ningabire ivuye hehe? Kumana. None mwe muri ingabire zivuye ku Mana. Canke muramahwa munsi y'ikirenge cy'umugabo. Amen. 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 Nana yewe gituma Salomo yanditse igitabo cy'imigani kandi ari we yavuze ibintu byinshi ku bagore. Haleluya. Nuko ari we yarongoye benshi. Yarongoye abagore 1,000 hejuru. Ariko na nyina yari yaramugoroye je mpora ndabyimbira bikanze. Amen. Nyomba mumaze gusoma igitabo cy'indirimbo ya Salomo. Haleluya. Muzotahura igituma Salomo yarongoye abagore benshi. Umutoma wa Salomo wari umwe awugutekereye ni nkimwe babatekerera mugaca mushika mubwira nyoko ngo burya je naronse umukunzi. Ugira n'amafaranga bari babahaye. Bavuze amajambo yavuze imitoma yinjira mu gutwi ikijya mu mubiri ugira gutyo. Turavuga ati harageze ko mba hano hantu. Haleluya. Akwemereye Tanganyika kandi waba tanuruzi ruhaje. Sibyo none? Akakwemerera kuzoryama kunza haba tarazi kubita amaso. Amen. Amen. Jewe ndahamana n'umuntu ambwira ngo abagore bakunda amafaranga. Sinemeza ko abagore bakunda amafaranga kwera. Kuko narabonye abagore batabagabo b'amafaranga mu nzu bagiye kurondera utwana tuzi gufubura. Utuboye ukagira utuboye. Banyina bakoze kubirya kakaza gahagarara neza. Amen. 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 Kuba abagore rero birabagora. Amen. Amen. Ega muraza agaciro ka nyina w'umuntu. Amen. Amen. Nyina w'umuntu amaziki. Nyina w'umuntu amaziki. Okay. Mukuba umugore w'umugabo. Amen. Ubugiye no mu gishingo cyo kuba nyina. Haleluya. Amen. Nyina w'umuntu ni wa muntu wa mbere agukunda ukuri wose. Sibyo n'amafuti yawe n'ubugaba bwawe nibikugize byose. Haleluya. Umugore ataragera ku rugero rwo kuba nyina w'umugabo. Amen. Byaramucanze. Amen. Amen. Sibyo? Yego. Byagize gute? Byaramucanze. Nicyo nene ariko aravuga. Umugabo arasambana ukamugirira imbabazi. Sibyo? Akazana urwana yabyaye hanze ukarurera. Samahoro. Sibyo? Akazana umugore akamwendera hajye yahava nawe ajagira ati hajye nawe. Samahoro. Ibyo utari umubyeyi igihe ukunda. Amen. Amen. Nyina w'umuntu ni wa muntu umwe ahehera umwana atashishi. Sibyo none? Umuntu ashishwa n'amavyi y'umwana wiwe. Amen.
ntaraba umubyeyi kandi Imana igire gutya amen abagore rero ikintu cyatunaniye amen no guheha amabyi y'iki y'abagabo amakosa yabo no kuvuga amen amakosa y'abagabo aratumye mutagakiza amen ibyizego byose mwarabihebye umugabo wanje haleluya be mubabikira ibanga amen ninde mugore aragenda avugira hejuru ko umukobwa we yatwaye inda y'indaro ninde amen ninde umuntu aragenda avugira hejuru ko umukobwa we bamufasha ariko arasambana ninde oya ni mwishuro rero ariho amena nora bigenda gute ngo mugende muvuga ko abagabo banyara basambanye bigenda gute zarase kujya banga rimwe muri babiki barazakubwira ati yasamashe umubwira ati reka kumbesherera umugabo ibyo bikuye yasambanye nande nawewe wibaza ko umuntu akuzaniye ayo makuru azogarukana yanyu amen azoyagarukana none kwereka mutababikira ibanga kandi ari abagabo banyu ugendeze umunwa hejuru n'inkoko n'inyoni muhuye kurayigira ngo umugabo wanje arasambana rega rimwe mutuma banasambana ngo amafaranga yose yahonga abagore uhuye n'igiswakuze cyari kiyageneje avuga ati bwa bundi wa mugabo we ni rumwanga aca atangura kwishira ku mwanya nawe ayage none se wamugiriye publicity barabatumye kubagirira publicity amen umugabo abikigwa ibanga haleluya naho mufata katre pat tubwira ubwenge ati sinamubonye ngo twitahira mutanga akana abantu barari amen nimwumvise umuntu rero yababwiye namwumvise yagiye guhamagara abantu ngo murabungure wanje yasamba ntibabyicariye bonyene bakabiheza bakavuga tumviriza rero byashitse bakuye kutwa hejuru two munsi turacyari yo mutama raba amen umugore haleluya akwiye kuba umugore akwiye kuba nyina umugabo ukamubikira iki ibanga amen umugabo yubahirwa mu makosa yiwe kubahirwa no mukuri iwe haleluya bisa amagurupe menshi y'abamama mumama umwe aradushingira intara tubwira ko yifatiye umugabo neza icy'amaso haleluya ntibagize gute ntibamubwiye amen yasanze neza yateretse secrétaire ku meza nk'uku haleluya ariko arakura kutwo hejuru amen kutwo hejuru icyo yakoze yasubije umugongo inyuma agira gute arataha umugabo amwiruka inyuma turabona amada umugore ashamaze ati ubaye iki mutware mwiza habaye iki umugabo ati ndarota cyane ubaye iki gutaye akazi bisubira ku kazi akazi aho gutaha ataragira gute ntaragira umugore acaritahiye amen nende yogira ibyo muri mwe njomu muone baba fulani nakuona we maraya nilikwambiaga nitakufumana siku moja si ibyo muca mugende mani baba bariye amen bamaze gutima abagore ba kera atigera kura ko no munwa ngo bamuharize haleluya murazi igituma kera hari abagabo b'injyamunyu haleluya bamwe babira kagahuhutwa amazi agakama haleluya imishini ka kumuriro amubwira ati mutama banze heshi haleluya naganiriye n'umutamakazi afite imyaka 110 barambwira ati abana bobu ntimwendwa niyo mpamvu tukagira imbere barambwira ati twekera twarendana umubiri ugafatana n'uwundi ati hamwe bamatuye bice bagira ngo mwa amen wewe wagize iminota 30 gwaserera ibitanguye wowe wabatera ndende nangufi n'amasata atagahera amen amina arinze rero yumva mutama yubu yahande acavuga ati mani sinda rozuza azaramurera mu ngata amen induru yanyu nta bagabo bacenda bahari hari abantu bariye indya za projet baca banyoganyoga nkazo mu minota 20 basheshe mufise intuntu yuko namwe ataco mwaronse mukibaza ivyajanye hariyo yabikuye ni kweri kabisa funga kinwa muciye muno
zo kungirira hariya yagiye kugira y'ibiki icyo kibazo nyinshi wumvise ikibazo mufise ibirarane rero babariye amadeni haleluya amen babariye amadeni ihangane bataripa myaka 20 ataripa nini amen none rero amasaha ntakizwa haleluya ngaya aragize bitari amen yoba amasaha yarakijijwe amen twari kubandanya tukavuga ni ingene haleluya babantu bajya amadeni batiba bakaba abantu bazima icyo kibazo kiriho amen amen none amasaha ikosa niji wanjye oya niji amasaha basi rero amasaha zote bisatira amen turacakundanye mbwa ikipa cyabaye cyiza mwaryohewe uyu mugoroba muranyana bamuciye mu nkomanuro muragira mariage abayizibire ntibaza gushikana amen nta batanguye kugira ukundi aho muragwaye murakeneye umuti bigira uko turi amen munyemerere ndabashimira ko mwabanye nanjye mu nyigisho kandi ntimuhaguruke ngo mwitahire mukemera tukagumana amen yesu niyongera kudutiza umwanya haleluya tuzogaruka tubandaye kw'iki kigwa kiragutse cyane amen twokwirirwa ngaha twahereye mu gatondo tukagera saa 12 amen ata muntu arashaka gutaha amen kuko ikibazo cya mbere nasanze abagore bafise mwino minsi haleluya bariwe amadeni ntibanumva ingene ayo madeni azishe haleluya ubwa mbere kuko bamwe bifitiye abagabo b'imboregwa barongoye amusiteri atashe zuzuye ari ku rutangi abakeneye kwijyanira haleluya amen abandi bafise ba pasitori na ba mwarimu amen ifanta zarabazingamitse twagize niyo bize ngo arajana iminota 2 abashesha kagaca kazingama kazosubira kubyuka uwundi munsi atarara amen ariko ibyo byose bigira gute birakira haleluya umuntu akongera akaba muzima akabika ibiriti hama agakora icyo data yamuhamagariye gukora amen ntimuri bashiki babajya abagabo haleluya oyaha muri abagore babo amen ngo ntimukimane shiti muri mu bihe byo kugira gute byo gusenga nubona rero ubyutse washize kwikadina ngo ntagukorere mu maguru ugiye gusenga uzoca ushaka ubihebe wicare hajya muhira kuko uzobwiye kwivugiramwo nk'iki iradiyo nayone ya BBC itakivugira mu Burundi turacakunda cyane reka rero tubigeze ngaha sibyo kubera bibaye byinshi Yesu abampere umugisha haleluya amen mubinkundiye muhaguruke tubwire icyo tumwisabiye uwo mwami ko twageze imbere yiwe haleluya amen senga imana data tumuhaye icyubahiro ko wera kandi ugororoka ugira neza ugaca bukira tugushimiye kano kanya ko twiyumviriye ko nk'abamama twemera kuduhuza n'umwigisha ngo tuyage tugushimiye kandi nyaguhora ku ngoma tutemeye ko tuba icacu cy'itorero ariko ukaduha abagabo mu gihe gikwiye kandi gishyitse tugushimiye uwera w'iteka byose watugiriye byiza none nyaguhora ku ngoma datimana twumvirije inyigisho dutahuye ko ari aho twagenze uko bitabereye twemerere imbabazi zawe zituboneke ijambo ryawe rirambwira ngo n'utagira ubwenge abugure haleluya n'utagira ubwenge abusaba imana
none nyagora ku ngoma datimana nta kindi nsabiye bano bavyeyi uretse ubwenge ubaha ubwenge bwo kumenya kuroranya neza ibyo mu rugo rwabo mu izina rya Yesu Kristo ubatahuje byimbitse ibanga ryo kwabirana kuko niwe wenyine woshobora gutahuza umuntu ubwenge bwiwe bugatahura amatwi yabo byumvise byari ibishego haleluya ariko uwera w'iteka ni wabibiri ibanga ryihishije muri ibyo bumvise nk'ibishego ubwenge bwabo buzohinduka ingo zabo zihinduke hama igikorwa cyawe gitera imbere kandi gikorwe neza urakoze rero kugira neza kuzi kugaburira abawe ibibereye n'ibikwiriye mu gihe gikwiriye n'ikibereye unyemerere iyi mbuto ushishikare kuyivomera no kuyikuza mu mibiri no mu mitima yabo kandi unyemerere nyaguhora ku ngoma n'ivyaguhimbara bikaguhesha icubahiro uzongera uduhuze tubandaniza aho twari tugeze nk'uko ijambo ryawe rivuga batubwiye ngo twigishanye duhanurane turirimba zaburi n'amatazirano niko twabikoze mwami wanjye turagushimiye ko wabanye nacu mu mwanya wose twabanye hano none tugiye kuva hano ujane nacu wera w'iteka turimuje satani wo gufuta mu izina rya Yesu Kristo turimuje satani wo gukritika no kudaha agaciro ibyo twumvise turimuje satani w'agatimatare wo kuvuga ngo nibigume uko byari bimeze mu izina rya Yesu Kristo utwemerera uwera w'iteka uduha imitima yo kwakira tube ryavugiza ribibwemo imbuto nziza nawe uzuheze uyivomere kandi ziyamwe ivyamwa tubisabye twinginze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu amen.